Sangwa ikaze nshuti namwe bakunzi muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatororokanije kuri no musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ubukirarugendo hano mu gihugu cyacu c'u Burundi hariko harabera ihayanishwa gurisha bihurikiyemwo ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu gisata c'ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ngo haracari impinga ndende kugira ngo abarundi bashobore gutahura ibijanye no gutandukanya imvyara. Reka ndabaha ikaze mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye nkuko nari mpejeje kubibamenyesha ihayanishwa gurishwa East Africa Regional Tourist Expo bihurikiyemwo ibihugu bitandukanye vyo muri Afrika yo mu karere k'ubuseruko ngo yatunganijwe mu ntumbero yo gutsimbataza igisata c'ubukirarugendo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Ihayanishwa gurishwa ry'abakirarugendo ryitiriwe East African Regional Tourism Expo ryatunganijwe mu ntumbero yo gusangira ndetse no kuraba abandi ingene bakora bo mu bindi bihugu nk'uko bivugwa na Koriciza Clovis Blaise benshi bazi nka Hasco ari mu bateguye ivyo birori. Ni ihayanishwa riza mu bihugu byose nk'uko nabwiye ko East African ibihurikiye muri East African uko ari ndwi: Burundi, Rwanda, Congo, Tanzania, Kenya, Uganda na Sudan y'amajepfo. Nihayanishwa ritunganywa kugira ngo ibihugu bize birasangira bibone bishobora no kugirana imigenderanire yaba commercial cyangwa ikaba culturel, bose barashobora kwiciramo. Arongera akavuga ko ari akunguko ku gihugu. Ariko haraba amanama ku basanzwe bakora no kugura no kugurisha, barahura buri gihe bakayaga bakaganira ku bijanye na tourisme si uko ba mukerarugendo bariko barashigwa hejuru cyane muri kino gihugu cyacu Burundi kugira ngo muri kano karere tubanze tuahere hanyuma tuze dushike n'inyuma ya kano karere. Iyo hanishwa gurishwa rikaba ribereye hano mu Burundi ku nshuro ya mbere. Ivyo birori bikaba vyuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Ange Negrita Irakoze, urakeneye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Impinga iracari ndende hano mu gihugu cyacu c'u Burundi kugira ngo abarundi batahure gutandukanya imvyaro. Ivyo vyashikirijwe n'ishirahamwe ABUBF hari mu gihe uno musi bariko barifatanya n'amakungu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutandukanya imvyaro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Peniera Kazemwami. Uwa 26 Nyakanga ni umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Mw'ishirahamwe ryishinze guteza imbere ineza y'imiryango ABUBF bemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo abarundi bavyitabire. Turazi yuko naho tudafise icegeranyo kuri uno munsi caho bigeze mu Burundi, turazi yuko ibiharuro by'abakoresha ubwo buryo byababa nk'ibice 36% birenga gatoya, kandi turazi yuko ico giharuro kidashimishije. Mugabo twari twifuza yuko boba benshi gusumba, kuko turacabona yuko mu biharuro dufise hakiriho abakenyezi canke ingo usanga zitwara imbanyi zitateguye canke imbanyi batifuza, kuvuga yuko abifuza bose gukoresha ubwo buryo batarashobora kubukoresha ngaha mu Burundi. Abaforoma basanzwe bakorera muri ico gisata bemeza ko hari intambamye nyinshi kandi kirondoka riraba umuryango. N'urugamba hano muri ABUBF ndetse nibaza n'ahandi hose bakoresha uburyo bagwana nabwo kubera ibihuha mw'ibarabara. Baraza bakavuga bati jewe numvise ngo umuntu azogwara diabete, azogwara hypertension, azogwara iki. Ntibishimishije kuko uravye aho bageze. Ivyo rero bikava kuri ignorance ya population yacu, bikava yuko l'administration itavyimplikamo cane
ikindi kintu kituma igitigiri kitaduga hariho conviction religieuse, amashengero. Je nohamagarira ingo, urugo no kuvuga umugore n'umugabo ko bokwijukira gusaba impanuro zijanye n'amagara meza. Mu Burundi uburyo bwo gukoresha mu gutandukanya imvyaro harimwo akanyuzi, akagegene, urushinge, ibinini, agafuko, urudede n'ibindi. Penyera kazi mwami urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abanyagihugu bahano mu gisagara ca Bujumbura baridogera amashirahamwe amwe ajejwe gutora imicafu mu mangu zimwe bagasaba leta ko yogira icikoze ngo kuko amagara yabo ashobora kumererwa nabi na nyarirya imvura buca igwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Abanyagihugu bo muri zone Bwiza ntibashimishwa n'umwavu mari gihe utaratorwa n'abajejwe kuwutora. Bamwe bakavuga ko amahera bariha buri kwezi yo abandanya atozwa. Je n'ukwezi bisaze murambona bataza kandi twe tubitesha ku munsi iyo baje bibaye giturumbuka bakabihita mvuga n'ukwezi kwashobora kwaca je tabombonye. Yareze imisi itari mike bataza gutora yarara. Ni kuvuga rero twaragiye kwa chef de quartier nawe ntacyo abivuzeko. Mu nyuma turagenda no kwizona abapolisi baraza barabiraba yarara bararitwara. Hasigaye hari ikibazo yuko umuntu atarishe niyarara bashobora kuvuga ko bamufunga. Ugasanga urukurarira n'amahera menshi utazi. Bagasaba ko hokorwa ibishobotse uwo mwavu kazuratorwa hakiri kare. Twosaba nko kubabitora nyamba ari imodoka nyofa bongeza imodoka bakaza kubitora amaboko abiri mu ndwi basi wabarembeye. Toye ikintu dusaba nk'abene gihugu dusaba yuko ababijeje buraba bagahindura bakaza baradutwara iyarara neza. Ubu iyarara biraba vyinshi twabura n'imivugo tubishiramo. Iyarara kabisa rikataragenda kugiye bakaza baritwara n'ingoga kareka kuzariraguhira. Nubwo biruko abanyagihugu bamwe bemeza ko hari amashirahamwe yegeranya umwavu akorera ku gihe. Abunguruza abantu bakoresheje amamoto ngo ntiboroherwa kuronka igitoro bagasaba leta ko bokoroherezwa ku masitasiyo amwe bogenda kunywesha ko atari aho basanzwe bakorera. Ni nkuru kandi ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Abakora akazi ko kunguruza abantu bagendesha moto kuronka igitoro si coroshe. Niyo bishitse kikaboneka ntiboroherwa kukironka bivanye n'akarere basanzwe bari kuriwe gukoreramwo nkuko bivugwa n'uyarongoye parking y'igituro c'amamoto aho bita ku matafari muri zone Gihosha meri ya Bujumbura. Ikibazo c'igitoro twebwe ku bamotari twebwe hoho ni ikibazo kirengeye abandi bose. Naho citwa ngo kirabonetse tutashikana ni moto dutwaye ama reservoir ntibaduha. Bagasaba ko bokoroherezwa mu gihe bagiye kurondera igitoro mu karere badasanzwe bakoreramwo. Mu ivyo bibanza tudashikanamo amamoto kuko utwaye reservoir ubusa n'utwaye moto mu kiringo iyo moto idashikaho. Ico bodufasha nuko botwemerera leta twemerera yuko utwaye reservoir nk'umumotari boduha bo badufashije. Two kirabura watwara niyo reservoir ugira turonke ntibaguhe. Cenka hafu dasanga tugera kure ugasanga nko ngaho nk'umuntu vyakunda kwagera ngaho nko kwistasya kanwa ni moto basi. Aho ni nyuma yaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yasohoye itegeko ryo kutatondesha amabido canke ama reservoir ku mastation. Elvis Munyaneza urakenuye kuri izo nkuru wadutohoreje. Na nkino na zimwe zirekuriwe muri basket gukinwa ngo hariko haraba ihiganwa ry'igikombe citiriwe incungu. Kandi izo nkino zose zikazobera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Khaimo Prospere niyo nkuru. Inkino z'igikombe citiriwe incungu mu mupira w'amaboko basketball zose zizobera mu gisagara ca Bujumbura kuko hari hashikiriwe intara ya Gitega, aho naho hakaba hariko harasubirwamwo ikibuga. Bivugwa na Fabrice Niragira avugira ishirahamwe Pax Burundi ritunganya izo nkino. Uno mwaka nkuko twabishikirije urukino rwa nyuma ruzobera i Bujumbura. Inkino zose zizobera i Bujumbura, nta rukino namwe zora mu gihugu hagati kuko intara ya Gitega yarishikiriwe ntibyashobotse kubera ikibuga kiko kirasubirwamwo mugabo guhera mu mwaka uza tuzobiraba tuzokwapresa mugabo uyu mwaka inkino zo hizobera i Bujumbura nyene kuri terre ya département. Kubera ko incungu z'u Burundi ari n'iz'abarundi bose kandi zitegerezwa guhabwa icubahiro gikwiye, nta zindi nkino za basketball zirekuriwe gukinwa muri kino kiringo c'igikombe c'incungu. Nibutse imigwi
bitandukanye. Igikombe citiriwe incungu naho giterwa na Fondation Pax Burundi ni igihugu. Twasaba yuko ama equipe yose nk'uko Perezida Federation yabisavye ategura match amiko muri ino minsi ya Coupe des Zero bo bihagarika kuko inihiganwa ryitiriwe incungu z'u Burundi. Nuvuga yuko nta muntu numwe ari sanse kuja a rencontre y'incungu z'u Burundi. Ni intebe uzongira ntange uko twumvise yuko hano match ari karaba hirya no hino hatanguje igikombe cy'incungu. Agandebutse yuko ndanabagabisha banashaka babihagarike kuko tuzaba twitura inzego zibijeje kandi bazofatirwa ibihano bibereye kandi bikomeye. Urukino rwatanguje igikombe cy'incungu umwaka wa 2022 rukaba rwahuje urunani rwatsinze rusindagira umugwi wa Aigle Noir amanota 108 ku manota 56. Izo nkino zatanguye ku igenekerezo rya 25 Nyakanga uyu mwaka turimwo zikazorangira ku igenekerezo rya 21 Gitugutu uyu mwaka wa 2022. Prospere niyo nkuru urakenuye nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje akaba ari nayo ya nyuma isozereye amakuru yacu uno munsi. Reka nshimire nshuti namwe bakunzi ba BTV Burundi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri no mbonesha kure yanyu. Shimire bagenzanje bakora ibishoka byose kugira ngo muronke amakuru ku mwanya ndetse no kugihe. Shimire Peniera Kazi Mwami yarahagarariye. Ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi.